gihugu. Aha rero twasabye gukurikira porogaramu yo muri Amerika. Yego. Ibihugu byinshi bikurikira kugira ngo umunyeshuri yize ngaha azashobore kwiga ahantu hose ashatse muri kaminuza kandi aronka ubumenyi ndengambibe rudashimikiye ku by'igihugu gusa canke iby'akarere mugabazi ubwenge n'inyifato mpuzamakungu. I joined Stella Park International Academy from Maputo is in Mozambique. Naje kuri ino shure mvuye Maputo, Mozambique. Ico nkundira rino shure nuko ari shure ryiyaguye, dusenga iminsi yose, dufungura neza kandi dukora ibikorwa byinshi bitandukanye. N'abarezi baratwitaho. Ururimi rwanje ni igiportugais, gusa ku bwa Stella Park International Academy ubu ndavuga icongereza neza kandi ciza. Stella Park International Academy, now I can speak very well English. If a parent is inquiring about Stella Park, one of the first things I'll tell the parent. Ku muvyeyi ariko arabaza ivya Stella Park Academy, namubwira ko Stella Park ari ishure ryisa mu buryo bwinshi. Bwa mbere ni imbono yacu yuko turiko turategura urwaruka ngo muri kazoza ruzogira intererano idasanzwe atari mu Burundi gusa no hanze y'u Burundi. Ruhindura ibintu mu buryo bwiza aho ruzoba ruri hose. Aha rero bose bariko barakora. N'abaje kwiga gushaka kwabo. Yego. Kuko umwigisha natiza kuba ari muri ishuri kugira ngo abana bigishe bariko baragira ubushakashatsi. The school discipline is very well. They teach us how to be responsible. Indero turonswa ni nziza cane kuko baratwigisha kuba responsable. Ico nkunda nuko baduha imfungurwa zikwije ingaburo kandi zituronsa inguvu. That gives us energy. Rero n'abanyeshuri bumvise akama twabateye bava muri Afrika nko muri Mozambique. Yego. N'uwavuye muri Australia yarasabye ati jengira nsubire mu gihugu c'amavukiro nje kwiga ikamakara. Mu bana baje ngaha harabaje bava mu ma programme atandukanye, haba abahora bari mu Gifaransa, bari muri bilingue Igifaransa n'Icongereza, eka n'abandi batandukanye. Vyaraboroheye kubashira kuri nivimu. Barebaze ngo amazi n'ubuzima kandi ubuzima n'amazi aseseka nibayore. Samuel Sopota Burundi Country ngiki kinyobwa mpabwa abantu kije gutuma ubuzima bw'umuntu bumererwa neza. Si Burundi gusa ni kiremwa muntu itari cyo cyose. Uruganda Samuel Sopota Services watuzaniye amazi mpabwa abantu meza kandi azimbutse. Muri Samuel Sopota Services tugufitiye amazi y'ubwoko butandukanye ku rugero wowe nyine wifuza. Ego turagufitiye iritiro rimwe n'inusu, iritiro rimwe, mililitiro 500, tutibagira mililitiro 300 zizimbutse ku rugero wowe nyine wifuza. Amazi Samuel Sopota uyasanga mu Burundi bwose, mu butike, ama alimentation, mu hotel n'ibindi bibazo bitandukanye. Badandaza ikarama mwifuza kunywa no mazi ku bwinshi murahawe ikaze wirongera amazi aryoshye y'akanovera kandi amara inyota. Mufite mubaza twakure kuri 66 79 99 51. Samuel Sopota Services. Uruganda rukora amazi meza azimbutse. Sizere ku buzima bwiza. Wiriwe change mwaramusi bivanyira umuriri ndawe kuri mikro ni cyo nyene juste gale for more say ke black machine black behind the camera mwitu musaza n'abakwiye muri ndabasaranga abantu b'Imana umve hano urafise gutwi umviriza muri ino video nyene hahema. Inyuma yanje ni misozi, imbere yanje ibirasi vyiza birimwo ishure y'akarorero riri ku rwego mpuzamakungu. Ego turi muri Stella Park International Academy, ishure rimo mashure guhereza ubumenyi buri rwego mpuzamakungu. Ego waruzi gushora kuba ufise umwana wari Burundi akora ikibazo bariko barakora muri UK, Amerika n'ahandi henshi. Ego uno musire twabagendeye twaje kugira ngo dushoboye kuraba rino shure. Turi neza na neza mu ntara ya Bujumbura, komine Cibitoke, muri Rugeregere ku musozi Kamakara, aho uno musi nje kukwereka rya shure ryarindi nyene umwana wawe ashobora kuvuga ati ego jewe ndaronka bwa bumenyi bushobora gutuma
nshobora guhiganwa n'isi yose kugira ngo nshobore kuronka akazi ndagaha abandi kwakurira ahandi ngo bampure n'umuhuzabikorwa nawe si wundi bamwita Zigamasabo Melchior n'umusaza w'umujene ku myaka irenga 75 n'ubu aracahereza ubumenyi abantu bantu b'Imana ikintu cyose uzobufise kiri mu mufuko mu maboko cyangwa ahandi barashoboka kwiba cyangwa bakakwirukanza ukagisiga ariko icyo ufise mu mutwe kigenda ari uko uvuye hereza ubumenyi abana banyu ndabwira ko ndi kumwe n'umusaza w'umujene ndakuramutsa muvyeyi amahoro gaye lisara kumeze neza kwakundi hahandi nababandi wowe yumva gute uri hano hantu muri kino kibanza gifise nako nababwira muri video basubire kumvirize ahantu ingene yahema shira ku gutwi telefone yawe screen ya televiziyo yawe yumvirize neza ndi muri Europe cyane ndahanyene ni muri Afrika yo hagati kandi muri commune Cibitoke ego ku mutumba Kamakara ego muri zone ya Rugeregere aha turi ni kuri Stella Park International Academy ishuri rimaze umwaka umwe umunsi ni anniversaire tugira dutangure umwaka ugira kabiri twigisha turamurira Burundi kera nkiri muto nahora numva twe ku mashure yacu bavuga ngo tuzokora ngo test cantonale test de direction aha ngo ukora ikibazo mpuzamakungu nico ishuri rurutiye ayandi ego so kuvuga ko uyobewe ibyigwa bo kwishura muri test cantonale ego eka ico urutiye abandi nuko ushobora gukora ibibazo bivuye mu bindi bihugu aha rero twasabye gukurikira programme yo muri Amerika ego ibihugu byinshi bikurikira kugira ngo umunyeshuri yize ngaha azashobore kwiga ahantu hose ashatse muri kaminuza kandi aronka ubumenyi ndengambibe rudashimikiye ku by'igihugu gusa cyangwa iby'akarere mugabazi ubwenge n'inyifato mpuzamakungu bivuye aha mu Cibitoke yego cyane bantu b'Imana ndakubwira ati ngomba ndagutembereza uyibonera ibintu bizima ndi kumwe n'uyu musaza imyaka 75 n'ubu uracaramo wowe yumva gute n'ubu ukigwana kugira ngo abana b'u Burundi babandanye baronka ubumenyi ega ni nk'incandago banshizemo ego kandi burya warareze warabigize umwuga naho usaza ugumubirota ushaka kugira uraraba hariho n'abatama bashaje baguma bakinisha abana ego baguma bigisha abana baguma bigisha mbere no gukeza ego kubera yuko mu maraso haba harimo iryo banga ndakubwira ikintu kimwe igihe Imana iza n'umuntu yitwa Melchior kuri inosi yamutumye guhereza ubumenyi abantu ivyo ntabwo turavyibaza ivyo byo n'umuhamagaro w'Imana ego kubera ko ntushobora kuva kubibujumbura ukaza gufasha Kamakara atari intara wavukiyemo nukubera ko ufise umuhamagaro w'Imana mwo twidondora ego ndi wa wundi mwabonana mu mwaka weze ego hari nkizi saha mbere fate ko umunsi tugira anniversaire y'umwaka tubonanye ego ariko umunsi ndi mushasha kubera yuko anniversaire yerekana umwaka mushasha turiko turatangura ngaha kuri Stella Park International Academy izina ryanje nitwa Zigamasabo Melchior nkaba ndumuhuza bikorwa bibera ngaha kuri Stella Park International Academy Tuheruka ngaha mu mwaka weze muravye umwana w'umwaka abayavura bariko yitegura gutambuka yakerebutse abanatambuka mu mwaka umwe muri Stella Park International Academy nike kintu mwishimira igikuru twishimira n'abana beza twaronse kubera yuko mukiza ngaha hari ubugaragwa nta byatsi byari bihari nta mashugwe cyane cyane nta banyeshuri twari dufise uwo munsi turishimira cyane cyane yuko dufise abana beza abana badoshe abana berekana neza ko bazi ubwenge kandi biteguriye cyane guhangana na kazoza muravye abana mwaronse mukaraba ivyo mwari mwateguye murabona ko naho turi ku munsi wa Pantekoti mutima mweranda yagendeye indoto zanyu zirashika nico gikuru two kwishimira yuko indoto zacu zashitse kuco yifuza
mugaye indoto si ikintu ucuna buno nyene. Intango ni nziza cyane kubera yuko muri uwo mwaka tumaze umwaka mu mahoro, tumaze umwaka abana biga neza, twaronse abarimu twari dukeneye, hanyuma turanka ibyo dufungurira abana, ababonye ingene bameze baradushe, hanyuma ibikoresho byose twari dufise byaradukundiye, kiretse ikintu cyatugoye rimwe na rimwe gikunda kubagora mwese ni ubukene bw'amazi rimwe na rimwe. Ico nico gikuru cyatugoye, nayo ibindi byose byagenze neza nk'uko twari twabiteguye, mbere birarusha gatoya. Ubumenyi bwo rwego bwo mpuzamakungu Stella Park International Academy muri nyishu si twebwe twenyene turi nyishu, ndabikubwira kuko umuntu umwe ujya ntacamara. Turi bamwe mu nyishu igihugu kiriko kiraronka mu kuronka ubwenye mpuzamakungu. Stella Park rero ni ishuri imwe mu mashuri yandi ashika 10 ari mu Burundi. Muga turavye intango twatanguranye fondation dufise, tuvuga ko twishimiye kazoza cyane k'ishuri n'akazoza k'igihugu. Turi mu ntara nziza ya Bujumbura muri commune Rugombo, ndibaza nimba bitahindutse rino shuri riri ahantu kure. Gutangura ishure hano hanini hatuma umwana afata umwanya ukwiye kugira ngo yige, vyari vyoroshe ko muronka abana banyeshuri. Muravye ingene ibibanza vyagiye birasabwa n'ingene vyagiye biragenda, ngo tuyagira urwo rugendo. Baca umwana mu Kirundi ngo muhini mushashutera amabavu. Urugendo novuga ko rwabaye rwiza kuko uravye igihe twabibabwira mu mwaka weze no munsi nawe kwemera ko umwaka weze, umwaka waratebutse. Kandi rero umwaka wumva mu mutwe ko watebutse nuko biba byagenze neza. Iyo bitagenze neza umwaka wari kuba muremure abantu bakarambirwa. Nico gituma rero novuga yuko urugendo rwagenze neza. Abana twari twiteze twari kwitega abantu benshi kubera ko ntibari batuzi, ariko amashuri twari twateguye kugurura twarayuguruye, mbere turanarenza. Twari twateguye kugura amashuri 2 gusa, ariko dufise amashuri 3. Abandi dufise barakwiye turavye igihe twafashe kugira ngo tubimenyeshe abarundi. Ari intara mbere zitumvisa kamo kacu. Abanyabujumbura ni benshi, abanyacibitoke bagakurikira, hakaba n'abanyagitega n'abanyengozi. Mugabo hari intara zindi za kure yo mu Rugombo zitavyumvise, tumvise akamo kabo. Arico gituma twizeye yuko uwo mwaka tugira dutangure bazokumva kamo ka Stella Park International, babone ibyakorewe ngaha, babone abana dutunze ingene bifashe, ingene ubwenge bwungurutse, hanyuma baze bitaba kamo kacu mu mwakuze. Mu bana baje ngaha harabaje bava mu ma programme atandukanye, haba abahora bari mu Gifaransa, bari muri bilingue Gifaransa n'icongereza, eka n'abandi batandukanye. Vyaraboroheye kubashira kuri nivimu. Ni ibintu je byantangaje ingene batanguye. Bakiza hariho bamwe batumva na gatoyi. Good morning nkuko abarundi bakunda kubivuga barayumva. Mugabo abadanije bace bahagarara. Mugabo uravye abana mbere subu tukimara amezi 5 ya mbere uje ukavuga ukabaganiza abona ko bakuraba, kandi umuntu akuravye bari kwarakurikira ibyo bikuravuga. Mugabo tumaze amezi 6 ya mbere abana barahehe icongereza, ugatangara ingene bari barandika ibiharuro mu congereza, science mu congereza, indondabihugu mu congereza, cyane bakakivuga. Ico rero byafashe inguvu kuko gucuvuga icongereza wize mu mashuri ya ruguru bati icongereza canke yo mu muji, mugabo abarimu batazi icongereza gikwiye biragoye. Mugabo kubera methodology, ubuhinga bushasha bwo kwiga icongereza no guhimiriza icongereza abanyeshuri bari abatari kubariga, byarafashije gose. Dusanga ibibazo barabikora neza,
kandi ibibazo bitatuwe na mwarimu nkuko nari nabibabwiye mu mwaka weze ibibazo babitura mu bindi bibazo bitangwa mu bindi bihugu tugasanga babitoye. Si nkurumbarirano rero wahashitse ukagenda ubabaze umvirize usanga bavuga icyongereza neza gusumba umunyeshuri wateye nk'umwaka wa 11 mu mashuri asanzwe. Muvyo mwari mwatubwiye ko bazoronka abarezi bo mu gihugu n'abandi bavuye mu bindi bihugu. Mbega vyo mwarabishitse kubishikako biraheza bigafasha iki kumenya abana baronka ngaha? Nkuko nabikubwira byibonera umuyobozi yaje ava muri Nigeria wari no shuri n'abarundi bakibazi iyo Nigeria iri ku mpera ya Afrika ugiye mu burengero kure cyane. Hariho abandi baje bava mu bihugu byo muri Afrika y'ubuseruko cyane cyane abakenya n'abaganda. Ubu rero tuguma turondera kuko byaraduhaye icyizere yuko dushobora kuronka abarimu benshi bavuye hanze. N'ubu muri imiseze duheruka gutanga ibibazo by'abarimu bifuza kuza ngaha mu Cibitoke. Ndavye kuri liste twaronse abarimu barenga 50 bava mu bindi bihugu basabye kuza gukora ngaha. Mugabo uwo mwaka dukeneye bashasha batarenga 5 bavuye hanze. Arico gituma byatworoheye n'ubiguma bitworohera gusumba. Abifuza kuzoza rero ngaha kwigisha babe baritegura no mwaka uza tuzokongereza igitigiri ituzogumanya bajya twari dufise muri uwo mwaka duheze tuzoguma tuduza igitigiri uko turonka igitigiri kiduze c'abanyeshuri. Natubwiye ko ibibazo abana bo ngaha bakora babiri ku rwego mpuzamakungu ubwo kuzana abandi bigisha cyane bavuye hanze mu bindi bihugu kubona ariko barahurumbira rino shure kugira ngo baze kwigisha ngaha. Ngibaza ko ari abuhe buhinga mukoresha kugira ngo bashime kuza mu Burundi na cyane mu Cibitoke cya Rugombo. Yego ikibazo ciza c'ubuhinga dukoresha ikintu dushirako inguvu muri iyi minsi muri bihe duteyemo ni tekinoloji yo kwigisha ubuhinga bushasha. Mwagiye kuraba aho dukorera ama ordinateur ahari sinzi ko baravye ama projecteur dukoresha ivyigwa abanyeshuri baronka babikura muri nyamuvyuma nyabwonko. Ubu rero no mwaka uza rero tugiye kurenza intambwe twatanguye ko hari ibyo twise tableau interactif. No kuvuga ikibaho kimeze nka kijya nyene mwabonye mugabo gikorana na ordinateur ku buryo umwarimu azokomanda ntuzeye tableau interactif abanyeshuri akurikira icigwa kiri imbere yabo batarinda kwandika n'amakaramu canye n'intoki. Ubwo rero buhinga bushasha bugendana n'ibihe tugezemmo ku buryo rero umunyeshuri ariko ariga ngaha mu Cibitoke ataco yo kwifuza uri mu kindi gihugu ariko araronka. Ivyigwa rero tuzotanga ni ivyigwa bigezeho biriko birakoreshwa no mu bindi bihugu. Niko murabitubwiye mbega kubona ababigisha bavuye hanze bariko baraza gutanga ubumenyi hano kuri no shure murabona ko hari akanovera mu bijanye n'ubumenyi kariko kariyongera bivuye kuri bana bayigisha bariko baraza gukora ngaha muri Stella Park International Academy. Sukuvuga ko abarimo mu mahanga barusha ubwenge buhanitse abarundi oya mugabo usanga yuko hariho ikiruta kuko uravye nabo barimo turonka ntibabize mu ma university yahaji wabo i Kenya Uganda hari andi ma university international babizemo. Donc abo duhakaze ngaha bize muri Kenya canke i Uganda babize muri university international kaminuza mpuzamakungu ku buryo rero ivyigwa batanga biba bisa kanovera gasumbye abize mu university yo mu gihugu cyabo. Niki mufatirako kugira ngo mubimenye canke mugira ngo mubahe akazi? Kugira tubahe akazi turategura ibibazo tukagira komisiyo ipima abo bantu ko bize koko bafise ubuhinga
kandi bafise n'uburambe. Ibyo rero sivyo dufatira ko byonyene uri bukabona bikubwiye ngaha mu mwaka weze yuko indero dutanga ngaha iba indero runtu, iba indero y'ubuhinga ishingiye ku ijambo ry'Imana. Nico gituma ngaha umwigisha aje kwiga gukora ngaha ategeza kuba yemera Imana, akemera ko Imana ariyo soko y'ubumenyi, ariyo soko y'ubumwe, ariyo soko y'urukundo. Arico gituma ivyo biga abana bavyiga babona ico bazomarira abandi, ico bazomarira isi. Wabonye n'icivugo dukurikiza ko ari learning with purpose, no kuvuga kwiga ufise intumbero. Living with integrity, no kubaho ufise ubuntu. Ubuntu rero n'umutima birajana. Arico gituma nabo bari muri duha akazi baba bafise iyo ntumbero. Biri muri bimwe umurezi ateza kugira ashobore gukora kuri Stella Park International Academy. Ubu bifise no kwigisha icigwa cyose utanga. Hari intumbero pedagogique y'ubumenyi, mugabo ukabeha intumbero iri mu bisomwa vy'Imana muri Bible. Icigwa cyose rero kiba gifise objectif, intumbero ijanye n'ijambo ry'Imana. Muriko murabitubwira ndabumva neza. Imana niyo soko y'ubumenyi. Ibi tuvuga, ibi dukora tutaronse intumbero, tukaronka ijambo ry'Imana dukurikira, usanga ibyo turiko turakora bidafise mbere n'akamaro. Taco bimaze. Muriko murabitubwira mukaye muhava mudutembereza mutwereke tubone turaza no kuganira nawe mu bana bo ngaha batubwire batuyagire. Muriko murabitubwira muravye mwatubwiye ko bariko barakora ibibazo byo ku rwego mpuzamakungu. Mbega mugiye kuri amanota abana banyu bariko bariga ngaha bariko bararonka ku rwego rw'isi cyangwa ku rwego bw'aba bakoze ibibazo bimwe, mubona rino shure abana baronka umwimbo ungana gute? Hari ivyo mwishimira muravye umwimbo baronka ku ivyo bibazo? Oya, gushika ubu ntituragereranya amanota y'abiwacu n'abahandi. Turaba ingene baje bameze, ingene bagira batera imbere. Turavye rero ko batanguye kwiga ingene umwimbo wari umeze mu gice ca mbere, n'ubu umwimbo wagumye uduga ku buryo dufise nk'abana bashikana nka 95%. Ayo manota ni bake bigeze kuyaronka baciga mu ishuri. Hanyuma wavuze ati cyagiye bayabura kubera hari intambara, tabigisha bari bafise agashafu. Intambara bituma ubwenge busubira hasi. Ariko arabavuga ati 95 ntiyakubona yo bitora kabisa, tumwigisha nayo nyine bayiheta. Hano wakoze ukavyerekana amanota urayaronka, naho uronka 100% birashoboka. Kuko kuronka 10 birashoboka. Ukoze rero ivyigwa neza ugakora ibibazo neza, nta kibuza ko ronka 95%. Mugani baki bafise 95%. Moyenne ariko ngaha ararenga 75. Moyenne yo kwishuri yose. Mwatubwiye ko ari amaklasi 3, mukaye muhava mudutembereza. Muri uno umwaka urarangiye, mumaze gutangura mugwa musozere n'umwaka w'ishure mu misiza. Nihe migambi mufise mwebwe hano muri Stella Park International Academy, imigambi mwifuza kurangura ya vuba yakazoza ka hafi ni yahe? Umugambi wa mbere n'ukwagura ikigo. Buri kigo bisaba kubaka inzu zishasha. Ubwa mbere no kubaka inzu z'abarimu, kuko nakubwiye ko hari abarimu bashasha bazoza b'abarundi n'abarimu mpuzamakungu. Ubwa mbere turiko turubaka amazu mashasha y'abarimu. Ikindi no kubaka inzu zishasha
nko mu buraro turiko turahagura kugira turonke n'amazu abankadire bazoraramo. Ikindi ni zindi nzu zo kugiramwe amanama, uko urabona ko inama nk'ubu bariko barayigirira mu buriro. Ubu tuzogira inzu nini y'amanama niyo gusengeramo. Ibyo ni ku ruhande rw'inyubaka. No kumenyesha yuko naho nari navuze ko ngaha hagutse, twasanze ibyo dukeneye kubaka byose bituronka ikibanza. Arico gituma duheruka kwagura itongo kugira ngo bya bibuga bindi twari twababwiye tuvyubake hari ushikira winjira ku ishuri. Ibyo rero ni mu nyubako. Ibindi rero twifuza ni byerekeye technology nabikubwiye. Igikomeye ni tableau interactif cyo kwigishirizamo. Icya kabiri ni gucungera neza ubuzima bw'abari ngaha, kuko hari usanga haje nk'ibisuma birashobora gushika. Mugabo tugira Imana nta bisuma twaronse byaje ngaha muri uwo mwaka, twaravyirukanye mu izina rya Yesu. Mu mwaka uza rero tuzoshiraho amakamera hose ku ishuri, haba winjira tumubona, uciye inyuma tumubona, naho hose mu makoridoro abantu baca tugashobora kubabona. Niba ushobora kumenya ko hari umutekano ukwiye uri mu biro, ugashobora kumenya ibiriko biraba ku ishuri ryose. Ikindi gikomeye ni uko tugira bibliothèque ifise ibitabo bikwiye. Mwarabonye ibitabo twari dufise mu mwaka weze, mugiye muri bibliothèque urasanga hari ibitabo byinshi byiyongereye. Bisigura yuko ari iby'ubumenyi turiko turabikwiza. Indaro z'abarimu tuzokwiza duhejeje kushika mu mwaka wa nyuma w'amashuri, ku mwaka tuzokwama twongerako na dortoir n'ibyakenerwa. Urabona mu mwaka uza twiteze abanyeshuri bashika 150 mbere barenga. Mu myaka 3-4 ushobora kusanga hajya ahantu barara ari hato, naho notegura gusubira kwagura tugira andi madortoir. Nivyo bikomeye cyongeye ko bien sûr kuzana abarimu bashasha. Hariho n'ibindi bijanye no kwinezereza n'ubundi buhinga. Mbere umuzika murabona ko turinda gutira aba DJ nka mwebwe baza kushiraho muzika canke ama micro. Ubu turiko turazana iwacu kandi afise n'amapiano, bashobora kwiga piano n'amagitari. Hakaba n'intuze n'inkino twita jeu intérieur. Bana dufise ibibuga mugabo nk'imvura kuragwa abana ntibafise ingene bashobora gukina. Hariho izindi nkino twaguze bashobora gukina imvura kuragwa canke bakeneye gukina bicaye. Tumva neza umwana yinjiye ngaha, wa mugambi ni wa wundi, ivyo akenera byose azobisanga ngaha gushika subimuhira. Ntibagiye kukubwira hari ikintu twasanze yuko abana benshi baza bitwaje amavarisi maniniya cyane, twazitakera muzinga. Ugasanga usize abana mu buraro nka 10 kugira ngo amavarisi yabo yabika bikugora. Buro dufise politiki twita zero valise, no kuvuga umwana azoza n'ibintu bikenewe gusa ku ishuri. Kuzuza ivarisi ibihuzu byinshi utazigera ukenera ngaha ku ishuri, urumva ko atakamaro byuzuza ikibanza, bigatuma n'impuzu zawe bazifuza batazifise. Ugasanga n'ubusuma buratanguye canke gutizanya impuzu. Ibyo ntidushaka ko bidasubira. Dushaka ko abana muri byose baba uniforme, bakagira umwambaro umwe, umutima umwe, ivyigwa bimwe. Arico gituma mu mwaka uza abavyeyi batazorinda kwinaniza imodoka ziza zaremerewe ngo zizanye amavarisi manini mu mwaka w'indwi. Hari ikindi gishasha twifuza gutanguza, nuko uravye ubuhinga ngurukana umenye ingene buriko buraba. Recherche nyene zitanguye kuba. Umunyeshuri ateye mu mwaka w'9 dushaka ko abafise nyabwonko yiwe, ordinateur portatif, ku buryo wabonye ko haje hari ama ordinateur naho bigishiriza
ubuhinga ngurukana bumenyi canke ubushakashatsi. Mugabo hajya hakoresha abanyeshuri bose kugira ngo umunyeshuri amaze kumenya ubwenge yateye mu mwaka w'icenda aguma atera imbere, nuko aba afise imashini yiwe nyabwonko. Izo rero twarazitumye ko umunyeshuri wese azoshobora kugura imashini yiwe atayivuze ntatonda. Ivyo genda gute ushaka kwandi bagusiga boza, mugabe ivyo n'abavyeyi ntibo bibemerera, bazokwigora mpaka bayironke. Mbere ntibazoca bayiriha buno nyene turazi ko zizimvye, bazoziriha umwaka wose bariha igice uko bayaronse. Mugomba mu bazanire nyabwonko umwana wese umuvyayi azoriha bukebuke. Yego kuko bamwe twabibabwiye batavyiteguriye, abandi mugabo barabishoboye kuko twarabagishije inama baravyemera ko bikenewe. Arico gituma abadafise amafaranga bazoriha bukebuke, abayafise nta ngorane bariha uko bayafise. Kandi iyo mashini ari mu biruhuko uzoyitahana muhira, uhinduye ishuri uzoyitahana muhira, iba ari gwawe. Muti umwana wese mukeneye ko ahaja hose ategeza kubandanya yiga. Yego no muhira aho ni kuva mwaka w'icenda no kubandanya, naho yoja muhira aguma agira recherche kuko ibiruhuko vya hafi amezi 2 umwana ataci ariko arakora urumva ko ubutaye umwanya muremure. Haco gitwa no mu kiruhuko twivuza ko abana baguma bagira ubushakashatsi. Mwashobora kudutembereza tukaraba bimwe mu biriko nico mwaziye kugira mubone ivyahindutse. Yego mubone ingene hahindutse. Hanyuma mubone ingene muyagira amakungu, ingene Stella Park International Academy imeze nayiteye nishaka kuja. Naho tugeze ni hehega muvyeyi? Tugeze ni mw'ishuri bigishirizamwo ubuhinga nyabwonko. Ni computer laboratory, aho biga ku mashini, bakiga kuyakoresha, bakiga no kuyakora yapfuye. Yego. Hanyuma bakagira n'ubushakashatsi. Yego mpuzamakungu. Aharira abana niyo bari? Yego karibu byibonere. Wow. Wow. Ahariro bose bariko barakora. N'abaje kwiga gushaka kwabo. Yego. Kuko umwigisha ntatiza kuba ari muri ishuri kugira ngo abana bigishe bariko baragira ubushakashatsi canke bakora ibikorwa umwigisha yabahaye. Yego. Abo ukigwa ciki canke ukigwa ca science canke c'indimi baza kugira ubushakashatsi ngaha batari kumwe n'umwigisha. Yego. Ibi barabiza bigafashika abana bibafasha umwe wese akurikije ivyo yifuza, kuko bafise ingabirano nyinshi. Umwe wese acagira ubushakashatsi akurikize ingabirano afise, ivyo yifuza kumenya gusumba ibindi. Canke aho yacerewe arashobora kuza kugira yunganire ivyigwa umwigisha yamuhaye, arabe mu bitabo bindi bisigura ico cigwa, hanyuma yitorewe nyene inyishu. Urabona nk'uyu azageze gukoresha amarogisiye, ibi vyose bakiri bato baravyiga kakanya? Biva ku myaka. Logiciel ushobora kuyiga ku mwaka wose ukeneye, mugabe biva kuri logiciel bakwigishije. Nuko biriko biza kuri info idasanzwe, turacyari muri Stella Park International Academy. Reka tuje twumviriza umwe mu bana dusaze ngaha. My name is Erika Priska Arakaza. I'm in grade 8. Nitwa Erika Arakaza, nkaba niga mu mwaka w'8 kuri Stella Park International Academy. Naje kuri ino shuri mvuye Maputo, Mozambique. Ico nkundira rino shure nuko ari ishure ryiyaguye, dusenga iminsi yose, dufungura neza kandi dukora ibikorwa byinshi bitandukanye. N'abarezi baratwitaho. Ururimi rwanje ni igiportugais, gusa ku bwa Stella Park International Academy ubu ndavuga icongereza neza kandi ciza. My father tells me that we have a new school. Namenye rino shure ko bw'umuvyeyi wanje yambwiye ko hariho ishure rishasha i Burundi bigisha icongereza neza, kandi yashaka ko niga icongereza kugira ngo nshobore kuza ndaja mu bindi bihugu atankomanzi muri kazoza. To go outside the country in my future.
I choose Stella Park International Academy because Stella Park International Academy it's more better naje kuri rino shure kuko rimeze neza gusumba aho nahora niga than my other school. Mvuye mu ishure mbonye umwana avuye mu Mozambique. Si wowe wonyene abanyeshure dufise ngaha nko nakubwiye turafise abarundi bava mu mihingo yose y'igihugu bigishwa n'abanyamahanga bo muri East Africa. Mugabo n'abanyeshure bumvise akamo twabateye bava muri Afrika nko muri Mozambique. N'uwavuye muri Australia yarasabye ati jengira nsubire mu gihugu c'amavukiro nje kwiga ikamakara. Aco gituma dufise abarundi, abaganda, abakenya, abo muri Mozambique, abo muri Australia. Hello, what is your name? Can you introduce yourself? Hi, my name is Bella Daniela Yuaneza. I am in grade 7. I came from a English system school. I was born in Australia. In Australia. In Yarrabilba State School. Yeah. How would you describe your experience studying at this school? It's very good. What I learned here is so much like I'm learning how to do chemical stuff in science and drawing and art. What would you like to become in the future, and how is the school helping you or shaping you in achieving your goals? I want to become a doctor because I have learned so much about some stuff about doctors. My mom is a doctor and I want to be one like her. Muvyeyi, aha naho tugeze ni? Tugeze ni mu cumba ca laboratoire. Mu kuvuga ahantu ubushakashatsi. Ni ahantu h'ubushakashatsi bigishirizamwo abanyeshuri ama science yose, haba chimie, haba biologie na physique. Byose biri hamwe. Aho uraza kuvyibonera mu mwaka weze urazi ko abanyeshuri barimwo. Ubu rero turafise rero abanyeshuri bariko barakorerayo. Nawe uraza kuraba. Good afternoon class. Aba rero ni abanyeshuri mu mwaka w'umunani. Ego uriya mu ziko no mwita umushinga ntaye wabo ntabashinga ntaye bahari n'umukenya niwe mwigisha wabo kandi akaba ari we n'icegera cy'umuyobozi w'ishuri. Good morning everyone. My name is Emma Christine, a student of Stella Park International Academy. I'm in grade 7B. Today I'm going to demonstrate how to view a plant using a light microscope. First I focus the light in the eyepiece. Then present the slide with the cell on the stage. This is the stage. Then I use my adjustment knob to focus the cell on the eyepiece until it's clear. Then I make my drawings under different magnification. Thank you and welcome to Stella Park International Academy. Hello, my name is Livia Ocean. I'm in grade 10. Mahoro, nitwa Olivia Ocean. Nkaba niga mu w'umunani kuri Stella Park International Academy. Indero turonswa ni nziza cane kuko baratwigisha kuba responsable. Ico nkunda nuko baduha imfungurwa zikwije ingaburo kandi zituronsa inguvu. Ndakunda kandi ukuntu hasa neza, ibintu biba bitondetse neza mu mwanya wo gufungura. Uburaro burasukuye kandi tukaba dufise amasengesho mw'ijoro iminsi yose. Murakoze. And we have evening devotions every day. Nkuko nabibabwiye turashaka ko turahura n'abavyeyi basanzwe bafise ibibondo vyabo ngaha kuri Stella Park International Academy. Ndakuramutse muvyeyi.
Mahoro cyane. Bizira kumeze neza. Cyane gose. Ego musanzwe mufise umwana namwe ngaha? Ego dusanzwe turerenga kuri ino shuri rya Stella Park International Academy. Amashuri ni menshi. Kuri kigushima rino shuri? Twarishimye kubera imbona kazoza y'abana bacu twumvise bafise caduhitamo kubazana ngaha. Umwana wawe kuva aza ngaha imbere yuko aza ngaha umwana wawe yaravuye muri system francophone aje muri anglophone. Ego yaravuye muri francophone. Ego vyarakorohera kumva ko vyonyaruka no kuri Stella agere ku rugero rumwe n'abandi? Jewe byaranyoroheye cyane gose ko ndabitahura. Ego kuko nsanzwe ndumudandaza birashika nkafata ingendo zisohoka igihugu ndabona cyane ko icongereza arico kiri imbere cyane kuruta igifaransa. Rero naciye mpitamo kuza gusaba ngaha mbona baranyemere kandi vraiment naje ntevye mu kumunani narinzi ko batamwakira. Yego baca bambera abavyeyi baramwakira. Wow. Kuva umwana ashika ngaha ibice bibiri trimestre zibiri ziramaze guhera urabona ko ari impinduka akanovero k'inyigisho babaha urakabona muhu? Eko ubu ndabona yuko byarahindutse cyane ngereranyije n'igice ca mbere agishika kuko niho yaragitangura systeme ya anglophone. Ubu nsanze byagenze neza gose. Eko umwana araca umugani mu Cyongereza? Ivyigwa vyose arabitahura cyane. Wow. Ba wimva gute? Niyumva nezerewe gose. Nkamagarira n'abandi bifuza kubazana mu mwaka uza ntibaze batinye vraiment Cyongereza bagitahura n'ingoga. Eko nkuko nabibabwiye twabwiye ko twagize bakwe kuri no munsi duhurirana no munsi abavyeyi baza kuraba ibibondo vyabo. Turi kumwe rero no mu mavyeyi yashimye kuzana umwana wiwe hano kuri Stella Park International Academy nawe suwundi nirivuze umwami Remy. Ndakora musa muvyeyi ndabaramukije nizera ko meze neza cyane. Mwumva gute muri kuri rino shuri mwaje kuraba umwana? Twiyumva neza nderenga mfise abana babiri. Ego nkaba ndi vice president wa komite y'abavyeyi. Ego ishuri twararishimye kuko mu byo bashikirije turavye publicité tutarabona no kunirikora ivyo bakora rifise imbono kazoza tubona nziza cyane gishingiye ku vyigwa vyihariye ivyigwa cyane cyane bishimikiye ururimi rw'icongereza n'ubundi buhinga bwa computer science. Turabona ko abana ubu trimestre zibiri bamaze ngaha baravuga icongereza neza kandi amanota tubona bafise ni meza. Ikindi naco ni indero yo ngaha kw'ishuri baragerageza. Ishuri ri mixed abahungu abakobwa bakagerageza indero ikamera neza. Nahari abana bageze mu myaka igoye adolescence hanyuma iyo habaye ingorane baradukonserta tukavugana haba ivyerekeye indero y'abana haba ivyerekeye ibikoresho vyotuma iyo mbono kazoza ibandanye ivy'imbere. Ishuri rero nkuko babwiye n'abandi baba babivuze imbere ishuri ry'akarorero. Ishuri unique tubona mbere risumbya n'abandi n'ayandi mashuri international twokari ngaho. Good morning and welcome to Stella Park International Academy. My name is Dr. Joyce Abu. I'm a Nigerian. I'm a school leader of several decades standing. Mwaramutse ndabahaye ikaze kuri Stella Park International Academy. Nitwa Dr. Joyce Abu va mu gihugu ca Nigeria nkaba ndi umuyobozi afise uburambe bw'imyaka myinshi mu Rwanda, Seredu, Nigeria hamwe no ngaha mu Burundi.
nkaba nize igice ca mbere ca kaminuza muri Nigeria hama canja mu Bwongereza aho naronse diplome muri Montessori Education ngira master kuri Université ya Strathclyde hama cangira na doctorat kuri Bengal University. Uburezi ni ibintu bindimwo nibyo nkora kandi nibyo nshaka kubandanya nkora muri Stella Park International Academy. And that is what I will continue to do in Stella Park. Excellent education. If a parent is inquiring about Stella Park, one of the first things I'll tell the parent is that Stella Park is a unique school. It's unique in so many ways. One of the first ways in which this school is unique is that ko muvyeyi ariko arabaza ivya Stella Park Academy namubwira ko Stella Park ari ishure ryisa mu buryo bwinshi. Bwa mbere ni imbono yacu yuko turiko turategura urwaruka ngo muri kazoza ruzogira intererano idasanzwe atari mu Burundi gusa no hanze y'u Burundi. Ruhindura ibintu mu buryo bwiza aho ruzoba ruri hose. Mu ncamake imbono yacu irisa naho dutuye harisa n'ibyo dutanga birisa. Turafise ubuhinga bushasha bigura bya none, turafise ububiko bwa kijambere bw'umuyaga nkuba, ama plaque solaire n'ibindi. Turafise ama caméra de surveillance, amasali ya informatique ya kijambere arimwo inyabwonko zirenga 45 n'izindi turindiriye. Turafise abigisha bashoboye n'abakozi mvamakungu, tukaba n'ishure rukiriso. Ibi ni bimwe mu bituma twisa. Nibagiye kandi ko uzanye umwana wawe ngaha nta byinshi ukenera kumutekerera kuko byose bitangwa n'ishure. Muvyeyi akeneye kuzana umwana no kuriha amahera y'ishure. Ibindi byose turabikurikirana. To share with parents who are searching for their children. I will invite them to come to Stella Park. Like I said before. Nkuko nabivuze, nobatumirira kuza kuri Stella Park International Academy kuko dufise abigisha babinonosoye. Mumwe wese ni umuhinga mu byo yigisha. Ico ni cambere. Ica kabiri ni ishure aho ibintu bigabuye neza n'amategeko dukurikiza. Ca gatatu amafaranga y'ishure ntavuna kandi turafise ibikwiye kuri buri munyeshure ngaha. Ifungurwa zacu ni nziza, zifise ingaburo zose, hari umutekano. Umwana aje ngaha ni nko kuja muhira handi ari kure y'imuhira. Kanatsinda twese tuba ngaha ku ishure kuva ku muyobozi gushika ku bategura imfungurwa. Tukaba twigisha programme y'Abanyamerika, tukaba turi mu kuronka Cognia Accreditation muri leta zunze ubumwe na Amerika. Mu ncamake turi ikigo wo kwifuza ko umwana wawe yojako. Which is an accreditation body from the USA. So in terms of rigor, we are quite at the place where you would want your child to be. Nuko reka tubashimire bose mwavyo murimo murabana natwi utambura gwaza bisubirana gwaza ariko mbona yemo twereka kwa rukundo kuri mikro ryogereje bishitiga lima camera mwita umusaza ni haramba Burundi ni haramba ubumenyi ni haramba abarezi n'abaregwa bafise ihangiro yo gushikana imiryango yabo Uburundi n'isi yose kuterambere ndavuga ati bavise la vista la hushlo mushulo hushla none